Inyuma y'ibihuha vyari bimaze imisi bivugwa hirya no hino ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, haba hano mu gihugu canke hanze yaco, kuri uyu munsi igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022 vyemejwe ko Gen.Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2022 yamaze gufatwa n'igipolisi ndetse akaba kuri ubu apfunzwe. Irondegwa n'ifoto ryiwe ni rimwe mu ryatangaje benshi kuko ryatanguye kunuganurwa k'uyu wa mbere aho hasatswe ku ngo ziwe haba mu Gasekebuye ndetse no muri Nkengabusoro nk'uko vyemezwa n'umukobwa wiwe asanzwe ari kwiga hanze y'igihugu Gen.Alain Bunyoni. Abicishije kuri Twitter, Gen.Alain Bunyoni yariyemeje ko yizeye kumenya impamvu yirisakwa, gusa umugwi w'igihugu ujejwe guteka akazina muntu CNDH Conseil National Indépendant des Droits de l'Homme wemeje kuri wa gatandatu igenekerezo rya 22 yuko Alain Guillaume Bunyoni koko yafashwe, ndetse ko uyu mugwi wamaze kuyaga n'umuryango wiwe nk'uko vyemezwa na Vini asanzwe arongoye uno mugwi. Uyu mugwi wanditse ubutumwa kuri Twitter bugira buti CNDH kuri uyu wa 22 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023 wagendeye unayaga na Gen.Alain Guillaume Bunyoni ameze neza, nta kuborezwa igufa vyigeze bimukorerwa kuva afatwa. Umuryango wabwiwe ivy'inkuru, izindi ngingo ziriko zirabandanya kandi mu buryo bwiza. Ibimeze uko mu gihe imbuga ngurukanabumenyi hari hagize imisi hari ibihuha bivuga yuko Gen.Alain Guillaume Bunyoni yoba yahungiye mu gihugu ca Tanzania, ariko ubu akibazwa koko uyu Gen.Alain Guillaume Bunyoni yoba yafatiwe ndetse n'ivyo yoba yagirizwa. Inyuma yuko ifatwa ryiwe ritanguye kunuganurwa kuyu wa gatanu n'usanzwe arongoye ishirahamwe rya Fokode risanzwe rikorera ibijanye n'agateka kazina muntu rikorera hanze y'igihugu Pacifique Ninahazwe, hari ibihuha vyari vyasizwe hanze aho vyavuga ko inyuma y'ifatwa ryiwe yoba yaciye yirukanwa mu gipolisi c'u Burundi, ariko nk'uko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, itembera rusangi n'umutekano bubicishije ku rubuga rwa Twitter bukaba bwahakanye aya makuru yuko Gen.Alain koko atigeze yirukanwa mu gipolisi c'u Burundi nk'uko babicishije ku rubuga rwabo rwa Twitter. Ibi bimeze uko kandi mu gihe k'uyu wa kabiri Martin Nteretse arongoye ubwo bushikiranganji nyene bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi ndetse n'umutekano, mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru bakorera hano mu gihugu c'u Burundi, yari yemeye yuko koko Gen.Alain Guillaume Bunyoni ariko arondegwa n'ubutungane kugira abazwe, gusa akaba yarirenze kuvuga ivyo uyu mu generale yagirizwa ndetse n'ivyo bamushakako. Ifatwa rya Bunyoni nk'uko vyemezwa na Sixte Vinyi Nimuraba arongoye CNDH ngo nta wundi muntu yoba yafashwe kubera we. Bunyoni yakuwe mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere kuwa ndwi z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2020 inyuma y'imisi yari iheze hari uguterana amajambo ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiriza we ndetse n'abandi bategetsi batandukanye bo mu gihugu yuko bigira abantu b'ibihangange ndetse badakorwako, ndetse yuko boba banashaka kumutera kudeta, ariko akaba yabahaye gasopo. Iki gihe inama nshingamateka kugenekerezo rya 7 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2022 yarakoranye bari kumwe n'inama nkenguzamateka, noneho bagena
Lieutenant General Gervais Ndirakobuca kuba umushikiranganje wa mbere, hanyuma General Bunyoni nawe akugwa amabanga. General Bunyoni niwe yarasanzwe afise ipete riruta ayandi mapete yose y'abapolisi bari ngaha mu gihugu, ipete rigereranwa n'ipete rya General mu gisirikare cy'u Burundi. Akaba rero yarakuwe mu mabanga kwigenekerezo rya ndwi z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2022 aho yaciye asubirizwa. Umukuru w'igihugu yakuye kandi ubujejwe cabinet civile mu biro by'umukuru w'igihugu ku iryo genekerezo rya ndwi z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2022. General Gabriel Nizigama kuri ubu aracibazwa ati ese Gen.Alain Guillaume Bunyoni yoba yagirizwa iki? Tubihanga amaso turindire ubutungane cyo buzokora, turindire ico ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi ico buzoshikako ndetse nico bazoshikako bagatangariza abarundi kuvyo yagirizwa. Reka twishimire ko mwabanye natwe muri kino kiganiro cacu, tubasabe mugire subscribe kuri mwebwe mutarabikora ndetse munagire share, like na comment. Thank you so much.